biteze kubona mega baba barabibonye cyangwa se ibyo babonye byo byari bihagije kugira ngo bitwemeze ngo Real Madrid yamaze kugira impinduka inyuma y'igenda ry'umugabo bitwa Carlo Ancelotti bakazana n'abakinyi batandukanye nk'umukinyi yitwa Dini Eugene Saint twamubonye mu rukino rwa mbere twabonye umusore yitwa Trent John Alexander-Arnold twabonye agasore kasanzwe gakina muri akademi ya Real Madrid kitwa Gonzalo Garcia kaje kwerekana wanashima n'urukino kaza kuno gutogwa nk'agakinyi karaze ari urukino rwo ku munsi weje uru nigo rukino tugiye guhera ko mbere na mbere ndashaka abasore mumanze mu mpe muri detail match mwayibonye gute mwari muyiteze ko iki mbere ya match utararaba urukino ni iyihe image wa hano urukino rwa Xabi Alonso go ku munsi weje nino equipe mu gihugu ca Arabia Saudite wayumvira kwiki mbere ko twinjira muri match novuga ngo nkuko bivuze kuno munsi equipe ya Real Madrid gukina na equipe nuvuga ngo yari ama equipe ja kuri abiri yaba equipe ya Real Madrid vuye mu gihugu navuga ngo Chelsea gushira ko kandi no equipe nuvuga ngo yande yari kuva mu gihugu ca vuga ngo ca ndavuga ngo Saudi Pro League canke muri Arabia Saudite no munsi kari yumvira je ntararaba match canke ntarabona ibiko birabayo natagwe kuba niyumvira mvuga ngo eske no munsi witwa Xabi Alonso kuba yinjiye muri no equipe nuvuga ngo ya Real Madrid atakuba akora impinduka zimeze gute kumumereza nuvuga ngo aje kuhura nuvuga ngo witwa Carlo Ancelotti ico ni kibazo nuvuga ngo neko ndiyumvira binatandukanye wanashaka ivyo neko ndiyumvira cane Patrick bivanye n'imyimenyerezo cyaje karakoresha witwa Xabi Alonso nari ngomba kuvuga ati uno munsi vyanka bikunda ndifuza kuraba match ya equipe ya Madrid mbega ya Madrid no munsi iradakina system bimeze gute mbega abakinyi biwe bobo yaba abatandukanye ba Vinicius Junior cyangwa ndotandukanye kunyuma y'amaje bavuze ati atamukinyi numwe ari kariruka ntabwo uzofise ikibanza cyo gushira kuri kurakino no munsi rero novuga ngo ku munsi wejo ishone niteze kuba ndaba eske no munsi Real Madrid iradakina gute abakinyi badakuba berekana urugero rwabo rumeze gute kuri equipe nka Arri equipe novuga ngo nayo itameze nabi hariya mu gihugu cyane Saudite image imbere ya match wiyumviriye kuri equipe nk'iya Real Madrid ndiko mvuga ku mumenyereza mushasha yasinye abakinyi bashasha bamaze kwinjira muri equipe kuri wabona equipe ya Real Madrid nka equipe ishobora kunanizwa na Al Hilal oya ivyo navyo nabona ivyo nabona na gatoko urakoze cyane ako nagakenera aravuze ngo ku ruhande rwanje niyo ndiko niyumvira canke nihweza sinabona Real Madrid nka equipe ishobora kunanizwa na equipe Al Hilal ariko barinjira mu kibuga tuza kubona banganije igitsindo kimwe ku kindi ni ku ruhande rwa Real Madrid umugabo yitwa Xabi Alonso yari yatanguje mu kibuga abakinyi bakurikira yari yatanguje mu izamu umugabo yitwa Thibaut Courtois yari yatanguje ku ruhande rw'inyuma umusore yitwa Raul Asensio inyuma kandi muri defense atratanguza n'umusore yitwa Dini Eugene Saint ubafatanguza umusore yitwa Fran Garcia iburyo atanguza Trent Alexander-Arnold hagati mu kibuga Chouameni kuri 6 Federico Valverde kuri 8 ari kumwe na Jude Bellingham nawe yari ahari mu gihe mu busatirizi yatanguje umusore yitwa Rodrigo Goes yatanguza umusore yitwa Gonzalo Garcia yatanguza n'umusore yitwa Vinicius Junior ku ruhande rwa Al Hilal mumenyereza Simeone Inzaghi yatanguuje umusore yitwa Yassine Bono aratanguza ku ruhande rw'inyuma abasore nka Tambatki ndetse n'umusore yitwa Kalidou Koulibaly uno musore burya n'amazina wanashima amazina yo gukina n'umupira ku mugabane wa Buraya amazina menshi muraye kuko n'umusore yitwa Tambatki uretse we ko yakinye muri Arabia Saudite turabona yuko n'umusore yitwa Kalidou Koulibaly we wamaze gukina ama equipe menshi cyane yo ku mugabane wa Buraya nka equipe yitwa hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano muri Napoli yarakinye n'ayandi ma equipe atandukanye novuga ko za Genk yarazikiniye za Metz mu Bufaransa yarazikiniye urumva ko namwe mu mazina wanashima na koma kometro za gushana kuri no rutonde muri rusanga ariko ku rundi ruhande kuru iburyo yatanguje umusore yitwa Joao Cancelo yakini ama equipe nka Manchester City na FC Barcelona ibafatanguza umusore yitwa Lenani Lodi umusore w'umunya Brazil uno nawe ugiye kurabuza gusanga yarakiniye nawe nyina ama equipe akoma kuko yarakiniye Atletico Madrid yakiniye equipe ya Olympique Marseille wumva ko namwe mu mazina wanashima anameze neza hagati mu kibuga yatanguje umusore yitwa Ruben Neves umukinyi wa kera wa equipe ya Wolverhampton yatanguje umusore yitwa Milinkovic Savic umusore w'umunya Serbia asanzwe yarakiniye equipe zitandukanye nka equipe nka Lazio Rome na Zagenke n'izindi zitandukanye bayatanguje kandi umusore yitwa Marco mu baramuzi muri equipe ya FC Barcelona baramuzi wanashima no mu ma equipe yandi anakoma komeye kuko uno mukinyi yarakiniye equipe ya Girondins Bordeaux ndetse na Corinthians twasanze wanashima harimo n'umusore yitwa Arda Usari uno nikizigenza wino equipe umusore ameze neza cyane gose ndetse ku ruhande rw'ubusatirizi atanguza umusore w'umunya Brazil yitwa Marcus Leonardo yakiniye equipe nka za Benfica ndetse na za Santos nuko aba nibo bakinyi batanguje mu kibuga ikibazo canje rero
impamvu manje guca kuri iyi liste nuko nshaka mbere na mbere kumpa ubusesanguzi wihweje byose nimba ari nikosa Xabi Alonso yabarakoze mu rukino nimba ari inguvu nyinshi n'umugabo witwa Simon Izagi yakoresheje muri rukino uhere no kubikenyero barakoresheje ku ruhande rwawe Real Madrid Ridic yari yibaza kwiza gutsinda Al Hilal byoroshe niki cyo bacayinanije gukura amanota 3 imbere ya rukino rwo ku munsi w'ejo ubwa mbere na mbere mere ku migwi ni imigwi ibiri itandukanye ifise ubutandukane bunini cyane bukomeye kubera yuko ni imigwi ikina amahiganwa abiri atandukanye asanzwe nasumbasumbana ubukomezi ku rwego rwo hejuru cyane nimba no dushoboye kugaruka kuri Saudi Pro League tukumva ko La Liga haje umugwa Real Madrid usanzwe ukina La Liga haje umugwa wa Al Hilal usanzwe ukina Saudi Pro League ari amahiganwa novuga ati abiri atandukanye ku mugana wa Buraya ihiganwa rya La Liga ryakomeye cyane gusumba irino higanwa sinze rikinamo no mugwi wa Al Hilal cyo ni ikintu cyambere no shobora kugarukako ica kabiri naco ndabamenyeza babiri novuga ati ku ruhande rwa Xabi Alonso ndetse no ku ruhande rwa Simon Inzaghi basanze bafise ikintu batandukaniye ko ubwa mbere na mbere Simon Inzaghi afite experience asumba Xabi Alonso cyo ni cyambere na mbere no shobora no kugarukako ikindi naco nongeye nkagarukako n'umugwi wa Real Madrid waje gukina na Al Hilal wiza ati uko bigenda kose ino Al Hilal turayihushura turayikubita turayivutura ariko siko vyagenze ni mu gihe nayo Al Hilal yaje ivuga ati turazi ko tuje gukina no mu gukomeye dutegezwa kwitanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo yamara tugaragaze base hagutsindwa dufume tunganya kandi urabana bana nabishitseko kuko je novuga kunganya kwa Real Madrid na Al Hilal novuga ati ni intsinzi yo kuri Al Hilal kandi ni intsinzi kuri Real Madrid kuko ni imigwi ibiri itandukanye kandi kinwa amahiganwa abiri atandukanye mu bukomezi haba no mu gaciro vyose uriko uranyumva bwana Monsieur Patrick nkongera nkaga ku kintu kimwe ca Real Madrid ego nivyo watubwiye liste de base yatangwe ku bande rwa Real Madrid wavuze ba Laura Asensio ba Dean Hodgson wanashima aba banatanguye kuko Antonio Rudiger zihari Eder Militao zihari umusore witwa David Alaba zihari mu majambo make novuga ati umugwa Real Madrid twaraye tubonyemwo impano izoza kudufasha mu mahiganwa twimiri communication hagati ya Raul na Dean kwagiye turabona imipira myinshi igwa muri defense nako muri surface de réparation ya Real Madrid ugasanga umupira wagiye urabuza umukinyi numwe utira ku mutwe nta kantu kagasoro bwo wabonyemwo mu kibuga hagati y'aba babiri yumvikano wabo no guhagarara kwabo mu kibuga akantu kagasoro buno vuga ati nabonye mu kibuga karashoye kuba kahaboneka between communication ya Laura Asensio hamwe na Dean Hodgson ico ni cyambere ariko nitwogihagarara ko cyane kubera yuko ni intango yabo ya mbere waca rukino rwa mbere baracakenewe kumara umwanya bari hamwe kugira bashobore kubaka communication nziza imeze neza ikindi kintu cyo ngaruka ko cyane Real Madrid bacafise vyinshi byo kwigisha bacafise vyinshi bikenewe mu mugwa Real Madrid ndacagaruka kuri Laura Asensio nivyo Laura Asensio yaratanze saison nziza mu mwaka uheze ariko hari tumwe mu dukosa twagiye turamubona ko nubwo tutabaye twinshi ariko hari udukosa twagiye turamubona ko ariko twashowe no kwigaruka no kwigaragaza mu rukino rwejo nivyo Laura Asensio yarabaye mukinyi mwiza ariko Laura Asensio hari utuntu novuga yagiye arabura tumusaba canke twomufasha kwitwa umudefenseur akomeye ku rwego rwo hejuru ashobora no kugwana no muri za grand rendez-vous Laura Asensio acafise akantu ko kwiga ko kwerekana ati je nimba ndi Laura Asensio nimba ndi muri box hari ibintu mba nkwiye gukora nivyo ntakwiye gukora Laura Asensio turamona aracananiwe no gutandukanya kuba hanze ya box ni ndani ya box ushaka gusanga ariko akwega umukinyi ari ndani ya box yakoze penalty wanashima yanakweza ibintu muri Real Madrid yaje gukwega umukinyi mu bintu na Xabi Alonso yavuze ngo ibi bintu nibikenewe tiboko turavuga ngo twanywe penalty y'ubujuju iryo kosa sinijyambe turi mubonye ko twaranimubonye ko ku rukino rwa finale rubahuza na FC Barcelona hari muri Copa del Rey akorera ikosa umukinyi nka Rafael Diaz nuko tombora yose yahabaye baragiye mukubise yameze nk'uteze ukuguru umva ntiyamushikiriye ukuntu yagiye ukuntu yatwaye action yayitwaye nabi kumbure iyo hakaba hatariho amavari yari kuba yamaze kuboneka penalty uri kuranyumva nubwo ico ni ikintu kimwe cyambere nambe kiba gikwiye gukosorwa kurande rw'inyuma cyane kuri Laura Asensio no gushora kwigishwa gutandukanya ati nimba ndi muri box ndakwiye kuyigenza uku ndakwiye kumenya ati handi muri box nkeneye gukora ibi
canke sinkeneye gukora ibi mugende muri box aho ni cambere na mbere ikindi kintu nacagiye kuba cigaragaza muri Real Madrid baracakeneye umukinyi wo hagati Federico Valverde, Rwiwe, Jude Bellingham abantu bari bahagije hagati mu kibuga kwa Real Madrid. Abo si babi ariko hari karite muri Real Madrid gikenewe. Bo no ikintu no genda navuga banashaka kuri no rukino rwa equipe Real Madrid ni ino equipe ya navuga ngo Al-Nassr. Nurukino nkuko Yusuf ko rabivuga uravye abakintu bari bataka ku mpande zose yaba witwa Thibaut Courtois Migori wo no vanga n'urasangwa amenyerewe ukazana witwa Raul Asensio Dino Jesene nabakinyi bose ko ari babiri bategezwa ko batabura mu kibuga kuko turabizi ko n'uwitwa Xabi Alonso navuze ngo zino nkino vango zo mu mapure ntegeza kuzokinisha witwa Raul Asensio n'uwitwa Dino Jesene kurundi ruhande ukazana witwa Fran Garcia kuri gatatu nta wundi mukino bari bafise kugira shego ko rakinana ukazana witwa Trent Arnold nawe no mukino uvuga ngo nawe ubwiwe yategezwa gukina kuko n'uwitwa numwe wamenyereza novuga ngo ndakuvuga ngo umukinyi yaraje muri no kipe Real Madrid kugira ngo ashobore kuba banamugerageza kugishobora arabe ku rukino ngine ashobora karakina waze hagati mu kibuga naho kavuga ngo uwitwa Fede Valverde Urechouameni na Jude Bellingham ni babakino uvuga ngo bategeza gutanga mu kibuga kuko jewe ubwandi ndiko ndaraba ino match ya kipe Real Madrid nta bandi bakino uvuga ngo bategeza gutangura ndavuga ngo witwa Fede Valverde Urechouameni na Jude Bellingham kuko jewe wanashaka kuva ndava mu bigano tumaze ko turatangura twakoze mu bigano biherutse naravuga ngo muri mediane utegezwa kuzana Urechouameni akinanga nimero 6 yarabikoze Fede Valverde nawe yaratezwe ko karatangura mu kibuga Jude Bellingham naba abo bitwa ba Dagre n'abandi bakiye batandukanye baza kuba baza mu kibuga inyuma y'abandi bakinisha kuri batatu ukazana Rodrigo Vinicius Junior Gonzalo Garcia uravye bakintu vuga ngo witwa Gonzalo Garcia yatanguye mu kibuga kubera ko bazi ukwitwa ndavuga ngo witwa Kylian Mbappe nawe atadeza gukina rukino kuko vyari vyavuze uko atakoze na entraînement ziwe kuno munsi muri equipe ya Real Madrid binagaragara ko vyavuze kwitwa Gonzalo Garcia yatangwe kubera ko witwa Kylian Mbappe rote nawe yarafise ikibazo ciki kibazo cyo yaragwaye grippe uvuga ngo no munsi yara afise ubushuhe ahubwo niko bakivuga baravuga ko ari ubushuhe mugana nanje handi ibinyamakuru nabonye avuga ngo yarafise n'ikibazo cyo yaragwaye na grippe amamodo tete hariye yigarukana rero nukuvuga ngo abakira bataka ku munsi wejo nibo bakira bataka baratangura mwa kaza kuraba ino equipe Real Madrid nana nakagarutse ko mu ntango mvuga ngo uno munsi Real Madrid mbega umukenya adakukarakinisha witwa Xabi Alonso atakora umukenya umeze gute ko twaragaragaje twumva ngo ashokinisha ngo batatu bangahe nk'uko karakoresha muri ino equipe novuga ngo ya Bayern Leverkusen kuko vyanavuga ko ashobora gutanguza abasatirizi babiri ariko mugabe ibura rya Kylian Mbappe rote ishobora kuba ryacira imuhinduza je acatanguza abasatirizi batatu oya mbere je ubwanje kino nogaruka ko sinovuga ko Real Madrid kunganya niko habuze Kylian Mbappe rote ico je sino kwemenya naco ijana kwijana kubera yuko twarabonye uno mwana yaje kuba namusubirira uno Garcia Gonzalo Garcia uno mwana yarakoze performance nziza mbere yanatahukanye na homme du match ikintu coco navuga ati kuri Real Madrid twagiye no kunabona kandi twari twifuza kuza kuraba ati nigiki inyuma yo gukuraho mumenyereza Carlo Ancelotti hakaza Xabi Alonso bakanamuzana n'abakinyi bashasha byace bisabwa ko tugende kurabe rero tuje kuraba changement yagiye kuba iyigaragaza turabe ubutandukane buri hagati ya Carlo Ancelotti na Xabi Alonso n'ubwahe ubwo twabonye n'igiki ikintu cyahindutse n'icyayi jewe kubganje ikintu cyo nyene ubona cyahindutse gitandukanye n'icyo twabonye kuri Carlo Ancelotti ni pressing twabonye kwa Real Madrid ariko iyo pressing bwana Houston pressing yari ikenye igice cya mbere wakibonye ntanaguciramo yari ihari gusa ikintu yari ikenye n'ikintu kimwe hagati mu kibuga wa mukinyi umumilie ashobora kuba umuanimateur doje mwiza ashobora gutwara urukino akavuga ati ngoma ashobora kubaka uburyo bw'urukino kuntu rugenda niyo ya pressing yari ibuze kuko twarabonye kugira igira kanovera ya pressing ni nyuma yuko binjije umwana Ardagire yinjiye hagati Real Madrid twarabonye ishoboye gugumana umupira ego byo byari bigoye ko Real Madrid igumana umupira mu gihe bano bakinyi ba Al Hilal ba Simon Inzaghi bo bari bafise umupira uri tactique uri kuranyumva ego nivyo komande zose technique yarimo si tactique gusa na technique yarimo uri kuranyumva hari tactique na technique kubera yuko hari ku rwa Real Madrid twarabonye pressing ariko iyo pressing yabuze umukinyi wo hagati mu kibuga umumilie mwiza ashobora kubafasha kugumana umupira no kurema buryo bw'urukino ariko kuri Al Ahly pressing yari irimo uri kurumva ariko yari geretswemwo technique na tactique uri kuranyumva urabona umupira ukuntu
bakina umupira urimo tactique je novuga ati ino Al Hilal ino Al Ahli uri kuranyumva yego novuga yuko ikintu yarushije uno Simon Inzaghi uno mumenyereza Xabi Alonso nuko ni ikintu cha tactique yaramurushije ko yerere Real Madrid ico kintu cambe Xabi Alonso yararushijwe na Simon Inzaghi ikintu umuntu avuga wanashaka Houston uno munsi witwa Tibokuru twavuze ikiganiro avuga ngo twebwe imiki ko turakinako cyane cyane mu gice cya mbere twerekanye yuko equipe de Madrid ko turakina byari vyitwa Xabi Alonso nuvuga ngo no munsi gice cya mbere yanakoze match ku munsi wejo hari abakino we kuri adanda ko bitwa Bardagire bageko binjira mu kibuga kuko yanakuriye witwa uno mukinyi yitwa Raul Asensio mugabo naravye igice cya mbere wanashaka ndavuga ati ino equipe de Madrid mbega itandukaniye na equipe yitwa nde yitwa Karo Ancelotti kuko n'imikenyo yo ku munsi wejo nta na hamwe bari bitandukaniye ahantu bari bitandukaniye ndanababwiye wanashaka ni bano bakiye ko raza muri equipe de Madrid shaka wanashaka ngenda nabadugirako turaba urugero rwa bano bakinyi bari kurakina ku munsi wejo abitwa Dino Jensen witwa Trent Alexander niyo mpinduka yonyene nabonye ku munsi wejo mu mikeye ko nakina ku munsi wejo kuko nabonye witwa uno mukinda avuga ngo witwa Thibaut Courtois yajana igaragara avuga ngo nta kintu kimwe gitandukanye yavuze mu majambo akurikira Thibaut Courtois yavuze ngo turiko dukina umupira wa Ancelotti nanjye byo nabonye igice cya mbere ibi ntibishobora guhinduka gusa mu minsi ine aravuga ngo mu gice cya mbere twakinye twikwega ati byatunaniye kugera canke gutora ritme y'urukino ati penalty twatewe yari y'ubugoki yitwa uno mwana muto yitwa yitwa Raul Asensio ati inyuma y'ibi twakinye n'umuvuduko mwiza dufise n'ikintu turiko turarondera mu kibuga ati nitwaguma ku rugero nk'ubwo twariko mu gice cya kabiri cy'urukino ibintu bizoba byiza kuri twebwe uwo ninde ni no mugabo bamwita Thibaut Courtois ariko mugabo ndashaka mbere na mbere ngomba kumenya mega Real Madrid ku ruhande rwayo tutaraja kwa Al Hilal ingufu zayo hari cyo bacazizibiye gukina no mukino wabo je yuno mugabo witwa Xabi Alonso ari squad yatanguje mu kibuga hari cyo muyinegura kukijanye n'aba bakinyi performance batweretse mu kibuga hari byo mu banegura ko imbere y'ibyo taraje kwa Al Hilal hanyuma ikindi kigira gatatu shaka go muca mugira ko munanyishure ku rugero mwabonye rw'abakinyi batatu binjiye bushasha kwa Real Madrid ndavuga umugabo witwa Dino Jensen yakinye muri defense centrale ndetse nakinye n'urukino rwose ndavuga Trent Alexander-Arnold yakinye kuri nimero 2 ndavuga no mukinyi yitwa Gonzalo Garcia yakinye kuri nimero 9 yanatuwe nk'umukinyi yaranze urukino aba batatu ivyo bazanye mu kibuga bishasha navyo mwabibonye gute ubwo nahere kwa Xabi muraza kuja kwa Xabi mumherereko uko yakinishije match style yakinishije abakinyi ukuntu yabajanye mu rukino hanyuma ikigira kabiri mu ndabire ico bacapfuye hagati mu bakinyi bose muri rusange aho byo bananiriwe ikigira gatatu muce mumbwira ko aba bakinyi batatu binjiye muri equipe ya Real Madrid ubunyene bakinye n'urukino rwo ku munsi wejo uravye witwa Xabi Alonso ku munsi wejo yinjiye muri no equipe ya Real Madrid anamaze wanashaka n'igihe gito cyane uravye yategeze ko karakinisha ku munsi wejo barabakinisha cyane basanzwe bamenyeye muri no equipe de Madrid kuko yamenyerezo ruvuga ngo bakoze muri no equipe de Madrid ntabwo twavuga ngo nimenyere ngo nimyimenyerezo ikomakomeye cyane ikiza kwigaragaza wanashaka muri no equipe de Madrid twabonye abakinyi bamwe na bamwe bariko barakinira ama equipe nationale ndavuga ngo treve international wagedukara witwa Vinicius Junior ubwiwe yaje nk'umukino uvuga ngo atamyimezo n'ubwo yanakoze abitwa ba Rodrigo Goes nawo ndibuka avuga amajambo avuga ngo ndakene ko tuzoyaga n'uwitwa nde Xabi Alonso ntabwo turayaga rero kuvuga muri equipe de Madrid uwitwa Xabi Alonso ku munsi wejo nimba yari kariyumvira gushobora ko karakinisha umukenyero ku munsi wejo kuko naravye wanashaka mu wayene daje y'abakinira ko bakina ku munsi wejo yari imyaka 24 n'ibice bitatu nuvuga ngo equipe de Madrid ku munsi wejo yerekera kinisha abana bato gusumba bakiri jeune nuvuga ngo n'umunsi wejo uravye abakinyi bakinishije yari 4-3 nimba ariko ndagaruka kuwitwa Karo Ancelotti na Karo Ancelotti nawe ino mikenyero niye karakinisha genda urabe kirete witwa Dino Jensen
kiretse witwa Ananirwa nuvuga ngo muri defense barabakinisha witwa Raul Asensio gushira ko witwa nde Anthony Rudiger kuri kabiri ukazana witwa Lucas Vazquez ukazana witwa Dani Carvajal mu gihe habahari nuvuga ngo muri equipe de Madrid ku munsi wejo uwitwa Xabi Alonso umukinyi karakinisha novuga ngo ubwiwe yari karapima equipe yiwe ntabwo karakinisha equipe yifuza umusaruro Niki nabigaragaza bwana Patrick gendura impinduka za Real Madrid karakoresha ku munsi wecu nta kurusha guhura ngo witwa Ananirwa ngo winjije Lucas Vazquez ubona Lucas Vazquez byentara dakosoka muri equipe de Madrid genda ukuremo witwa Vinicius Junior uranyumva neza Vinicius Junior nanabonye umufashe gato uramufashe uraza kumbwira mbega nawe kuri ibi ariko uravuga nawe uremeranya navyo impinduka yakoze Xabi nta kibazo ndiko ndamwumviriza aha nyene yuko ndavuga yasohoye witwa Arnold ku mutano 35 bitagaragara ko wanashaka afise amanota make kuko uravye n'inyamakuru uvuga ngo bitandukanye yaba kino kinyamakuru ndavuga ngo bisoka cya amanota ashaka kuri 5 n'ibice 5 uwitwa nde Trent Alexander-Arnold uvuga ngo match ntabwo yamunaniye ikira bigaragaza ko match yamunaniye wanashaka mbega igitsindo cinjiye kuri equipe de Madrid cyakozwe n'ikosa kwande nikosa ryakozwe n'uwitwa Raul Asensio nawe nyine mugaye yarose amanota 5 n'ibice 5 amanota uno mugabo witwa Trent Alexander-Arnold yaronse niyo manota umukinyi wa nyuma yarose amanota make mu kibuga yaronse ya n'uwitwa baruwecu wamene ba Jude Bellingham kuravye abarose amatashika kuri match yabaye witwa Gonzalo Garcia niwe yarose amatashika kuri match yarose abatindwi n'ibice 2 nuvuga ngo no munsi ugiye kuraba buriya Vinicius Junior niwe yarose make cyane Patrick yarose amatashika kuri 5 n'ibice 2 nivyo ahubwo wa mbere ni Federico Valverde yarose amanota 4 n'ibice 8 agakurikira mugabo witwa Vinicius Junior yarose 5 n'ibice 2 agakurikira umusore witwa John Trent anganya na Raul Asensio anganya na Urukino ndetse na Jude Bellingham hanyuma ubundi yabakurikiye ni Fran Garcia umusore witwa Udin Senda gasore kitwa Gonzalo Garcia nebo abantu barose amanota menshi muri runo rukino mu manota menshi rero kuvuga ngo witwa Arnold ku munsi wejo ntabwo rekakina match mbi kandi ari match yiwe ya mbere uno musi kurakina n'abakintu uvuga ngo batandukanye nuko naciye ngenda kuba ninjira no kubakintu uvuga ngo we kuravuga runo rukirwa n'abakintu uvuga ngo bashe kuri batatu ariko umuntu yari cyavuga ngo uno musi abakintu uvuga ngo equipe de Madrid yari kirakinisha witwa Xabi Alonso eske bakirakinisha nibo bakinye bari bakiye kuba batangwa mu kibuga jewe ubwanje abakinyi batagwe mu kibuga nibo bakiye kuba batangwa ko n'abandi bakiye bafite ku musi wecu kuba wumvise witwa Rudiger yinje ku munota wa 46 nuko babonye witwa Fede Valverde w'Ichouameni Jude Bellingham muri mediane babuze umukinya gerageza kuba ari karakinisha abataka yaba Vinicius Junior yaba witwa Rodrigo yaba kandi witwa Gonzalo Garcia kuko muno munsi ugira ngo ushoye kuranka umusaruro udafise mediane nziza cyo kukinisha abakinyi bari kuri Caribe nk'abo witwa Luka Modric abitwa ba Toni Kroos bakiri muri equipe de Madrid nta musaruro n'umwe ugera uri kuraroha rero mubabona mvuga ngo kuno munsi wejo umukinyi witwa Xabi Alonso abakinyi yatanguje barabakinyi beza ariko ahantu nagiye ko ndamuvuga ngo yakinisha abakinyi yagiye ko yakoresha ni mu mpinduka amashangement yagerageje naravye changement eske wewe ushobora kumbwira neza yuko ushobora kuronka umusaro wifuza amatasha kuri 3 ugirako ugutangura kwa Gonzalo Garcia mu busatirizi bwa equipe ya Real Madrid wabonye gute kubwawe uno mukinyi wamubonye gute muri rusange igerageza ugire kantu mutubwira ko gatoya Bo novuga ngo witwa Gonzalo Garcia kuno musi yatsinda igisindo ni nawe yaba MVP cya yabaye ombi match ku rukino rwo ku musi wewe ariko mugari n'igisindo kindi wanashima na ushije yari pasi y'uwitwa yavuye kwa Vinicius Junior hari n'iyindi yavuye ku witwa Dino Jesen yateye agasantre ariko iyo atagutera umutwe biranga novuga ngo witwa Gonzalo Garcia ku musi wejo match yiwe yagiye karakina yari match nziza ni umwana wo muri Castilla yanavuze neza avuga ngo jewe muri equipe ya Real Madrid mbere kuba noja muri equipe nkuru nimba mbona witwara urasese karakina mu bakinyi bakiri bakuze nanje urugero rwanje ndabona rukuba rugize iki rushaka kuba goja muri inde muri no equipe yande ya Real Madrid mutago kumugaruka ko mukanya kari imbere ariko Theo aravuze ridike ngo equipe yari nziza yatanguye mu kibuga sivyo ngo ariko mugabo ngo impinduka za Xabi Alonso nizo zabaye mbi mugabo uje mu byo nibuka mu kibuga nuko urukino rwatanguye Real Madrid barakina banganya igisindo kibe ku kindi muri izo mpinduka niho Real Madrid baje gukura na penalty baronse ariko baraza kuyihusha Federico Valverde ku ruhande rwawe wihweje equipe yatanguye mu kibuga n'impinduka za Xabi Alonso yagiye arakora
ikosa ririmwo mu vyo yakoze twovuga ngo yakinye urukino nk'uri kwagerageza abakinyi canke zabaye impinduka ziri tactique mu vyo Real Madrid bariko barakina mu gice ca mbere c'urukino. Ya ubwa mbere na mbere je novuga ko ntokwemeranya na bwana Messi Diki nuko hari jambo ashobora kubeka aravuga ati ngo Xabi Alonso ngo uru rukino ngo ntiyagomba intsinzi ngo ahubwo yagomba ngo gutegura ngo kuraba abakinyi. Uramurengereye gatonya mera nko mu defender ntiyavuze ngo ntiyarukinye agomba intsinzi yavuze ati n'urukino yakinye mugabo akagaragaza cyane nk'uri kwaragomba kugerageza abakinyi akapima abakinyi kwibanda mu gutsinda match. Ya ubwa mbere na mbere Xabi Alonso je novuga ati ni kwari kwibanda kugerageza abakinyi habwo kwari kwibanda kurondera intsinzi kuko kugerageza abakinyi yego sigura kuri izi minduka wabonye mu kibuga kuko kugerageza abakinyi no kuraba mukinyi ubushobozi bwiwe nizere ko Trent Alexander-Arnold atari gusohoka nizere yuko burya na Rodrigo Goes atari gusohoka na Vinicius Junior atari gusohoka yaba kwari kugerageza abakinyi ariko kuba yagiye guhindura hagati mu kibuga kuko ndacagaruka hagati mu kibuga impinduka twabonye itandukanye niyo twabonye kuri Carlo Ancelotti uri kuranyumva nino pressing kuri Carlo Ancelotti na pressing nkiyo twabonye kuri Xabi Alonso twahora tubona ariko no munsi kuri Xabi Alonso twagiye kubona pressing ariko iyo pressing yiwe yagiye kuba ibura ikintu kimwe yagiye kuba ibura uburyohe bushitse ubwo buryohe rero bwari gutuma kugira tugire icari gutuma tubona ubwo buryohe nuko twari kuba dufise hagati mu kibuga wa mukinya ashobora kugumana umupira no kubaka urukino rukagenda mu buryo basi gutuma umugwi wa Real Madrid ugumana umupira mu buryo buhagije ico ni cambere ati rero icagiye gutuma rero mvuga ati yuko canke cyo tuma mvuga yuko impinduka rero yagiye kuba izana uburyohe bw'umugwa Real Madrid tubona Real Madrid igenda gufata urukino nkuko twabibonye ko mu rukino rwa mbere twemenye neza mita ya mbere agiye kurangira umugwi wa Al Hilal uri imbere urusha Real Madrid ariko inyuma y'impinduka ndavuga ati yo guhindura abakinyi niyo yagiye gutuma tubona Real Madrid yongera yisubirana ijambo. Hari akantu yavuze kuri umwe musore twara Dagira ati hari habuze umukriateur mu kibuga mugabo hari Dagira amaze kwinjira mu kibuga habonetse akantu ka creation kuko ugerageje kuraba impinduka zabaye reka mere nko kugira ngo dusera babiva ku tere turengana impinduka zabaye ridije imbere na mbere impinduka zabaye impinduka ya mbere yakozwe ni impinduka yo gukugwamwo ku musore yitwa Raul Asensio n'umusore yitwa Ardagira nja mu kibuga iyi mpinduka Xabi Alonso yayisobanuye aravuga ngo Ardagira nako uno musore yitwa Raul Asensio yariko afata imiti niyo mpamvu vyari ibintu yari riske kumugumiza mu kibuga match yose ndabaza yuko atakibazo na kimiteje iyi ntamaje na tactique nkuko wanabivuze yanafashe kubera ko witwa Roche Wameni yaciye kuba aja muri Agateka na witwa Dini Josen uravyemeranya nawe turavyemeranya ihinduka rya Raul Asensio Raul Asensio oya Raul Asensio yaso none nani jambo ndababaza muri vuga ko ni mubireke oya nga aho niko bimeze pandi igituma ndabivuze uko atajambo ndabaha kuri iki nuko yavuze ko yasohotse kubera ko yari kumiti siminduka yakoze ngo ni tactique gusa oya ubundi ariko kubera ko umukinnyi atarameze neza ubundi nubwo yari kuba ameze neza atagwaye agakwina nkabijye nabonye yakinye mbambona ko yarakwiriye gusohoka cyane ko bwanje nabona ko yarakwiriye gusohoka nawe atari kuba ari ku miti uno munsi atagwaye agakina nkabijye nabonye yakinye yarakwiriye gusohoka Raul Asensio ubundi witwa Thibaut Courtois buriye bavuze ijambo akavuga ngo penalty yabaye ngo ari y'ubugogo hagiye yavuze iconye abasiguye neza neza ati uwakoze iryo kosa bitwa Raul Asensio niwe yakoreje ibintu by'ibijanye n'ubwo kugira ngo buriya uravye ikoze ngene ryabaye kuri equipe de Madrid nta bandi bakinyi buriya iyo asama yareka gatoya hari abandi bakinyi bari imbere yiwe witwa Dini Josen yari hajya aba ba Fede Valverde bari bagarutse mugabo Raul Asensio aza kuwega umukinyi kandi abona yuko ataragira iki atarashira ko ari karivyo nuvuga ngo rero na tactique mvuga ko yabana baye ku munsi wejo kubera ko witwa umumeza nawe yateza kudefanda abakinyi biwe ubundi utanguza abakinyi ugatanguza umukinyi bwana Patrick ukavuga ngo karafata ibiti buriya ko tuzi kwitwa Carlo Ancelotti hageze agakinisha witwa Uriye Chouameni mu kibuga wanashima n'ino nyinshi no yazi n'ino hagati mu kibuga buriya mbambona neza witwa Xabi Alonso yavuze no majavuga ngo agomba kudefanda witwa Raul Asensio ubundi nawe nyana amakosa yarafitse kujya match tari bwawe wari bwumve ko gafata imiti
entraînement zose nyazikoze zose nuvuga ngo ku munsi wejo uno mukinyi twara ura session bamukuyemo kubera ko babura ati ana makosa ikarabawe kuzi ni remplacement nazo banyumva neza niko ndaza iya mbere wavuze ko ari meilleur kuri Xabi Alonso cyane ariko mugabo ndashaka Theo nawe amanza mbwire nawe ku ruhande rw'ira remplacement zakozwe hava umusore yitwa ku minota 65 havuye umusore yitwa Lucas Vazquez hinjira John Trent Alexander-Arnold harava umusore yitwa Rodrigo Goes hinjira Brahim Diaz uraza kunyumvira ikintu wabasangiye unakimbwira je ndacumva kubijanye na Xabi turaza kugica noneho ducana nk'ubwiza kantu naje mira nk'ukubwiye kugira ngo binashobotse cyukurirako havuye hasose Trent Alexander-Arnold hinjira Lucas Vazquez ubu Trent yatakaje imipira 12 sivyo mu mwanya yakinye muri runo rukino rwa Real Madrid amapasi gerageje gutera agatakaza ni 12 hanyuma hasoka Brahim Diaz hinjira nako hasoka Rodrigo Goes hinjira Brahim Diaz acasoka umusore yitwa Vinicius Junior ku minota 80 w'urukino wasigaye minota 10 hinjira gasore kitwa Victor Munoz hasoka kandi Jules Bellingham ku minota 84 hinjira umusore yitwa Luka Modric ubwo rero Xabi Alonso afise yifuza gukinisha muri Real Madrid yitwa pressing kudahagarara mu kibuga gukora cyane abakinyi ico ni kimwe mu vyo tusanzwe tuzi kuri Xabi Alonso nimba ari nico nibagiye muraza kunyongererako ikigira kabiri nashaka ubwo usesanguriye kuri zino remplacement wisunze ico kintu hanyuma ikigira kabiri ucusesangura wisunze n'iminota bano bakinyi bagiye barinjira ko mu kibuga bwawe ibintu vyari tactique canke n'amakosa Xabi Alonso yerekanye nk'ugomba kugerageza abakinyi bashasha muri equipe yande ya Real Madrid ubwa mbere na mbere je novuga yuko kugira nshore kuvuga ko ari amakosa nuko manza nkaraba umukinya aje gusubiriza yaje agatanga vyiza gusumba umwe yahatanguye canke yaje atanga bibi gusumba bimwe vy'umwe yahatanguye ubwa mbere na mbere novuga ngarutse kuri uno Minyoze ndetse na Vinicius Junior gukurayo Vinicius Junior kazana Minyoze nta mpinduka ndende je nahabonye nta kintu cyahindutse novuga ati cyabaye ciza gusumba ico Vinicius Junior karatanga nta kintu cyabaye kibi Minyoze yatanze gusumba ico Vinicius Junior yatanze ariko ndashaka urumva hari ukuntu nk'umumenyereza kuri impinduka ukabona uti impinduka zikora harimo ubwenge canke nico kintu atakintu nubundi ubonagamije nico kintu ngombye kugaruka wabibonye nk'ibintu biri mu bwenge kuri no remplace imbere yuko yiva nishatse kukujana imbere yuko yiva remplace bimwe muzurambwira uti iyi remplace mu bwenge je nabubonyemwo bumeze kuno canke ubwenge nabibonye nico ndiko natera njako kuko ndiko mpera kuri remplace mimwe kuko sino zifatira muri rusange ndazifatiye muri rusange no bandekonye uyo kurumva kandi hari n'abakinyi bamwe ntoshoka nihutira kujajinga kubera uzosanga ari intambwe yabo ya mbere aba Trent Alexander-Arnold niyo ncuro yiwe ya mbere uri kuranyumva ariko na Dino Jason yakinye match nziza na Rose n'amanota meza mu rukino kandi ari match ya mbere Gonzalo Garcia nawe umukinyi Rose amanota menshi ya mbere kandi nawe ni incuro novuga ngo no kwiti ya mbere mu rukino rukomeye akinye match yose tanguye ni narwo rukino bwa atabikongoze ko mako rukino twagwise rukomeye rumaze gutangura kuko rutaratangwa twabona ko rukino guroshe kuri Real Madrid ariko gwagiye kuba rukomeye rumaze gutangura rende ko nagaruka nahere kuri Vinicius Junior tureke no kugucira mu manze unadusobanurire bino bintu ukuntu bimeze hanyuma natwe tuza mu bindi nahere kuri Vinicius Junior gukuraho Vinicius Junior ukinjiza Minyoze kuko ikintu cyoco nagiye kuba ndiko ndabona mu bakinyi ba Real Madrid uretse ko twumvise Xabi Alonso avuga ati jemba nifuza ko abakinyi bose bakora habonekemo pressing uri kurumva ariko iyo pressing nagiye kubona kuri ba Munyoze pressing nagiye kubona kuri ba Vinicius Junior yabaye pressing idafisemwo ubwenge uri kuranyumva yabaye pressing idafisemwo ubwenge kuko kubona umukinya afashe umupira akavuga ati hane gutera mugiye mbandose umupira ni gutera pressing okay pressing irakenewe menya ati ndiko ndiruka ndiko njahe bana kabipanze gute menya ko ninahagarara umupira ndawutera gute ndawugenze gute ico nco kintu nagiye kuba ndiko ndabona cabuze muri Real Madrid yabaye pressing ariko ya pressing harakantu yabuzemwo ku bwenge kumenya ati nimba ndiko nakoresha pressing hari ubwenge buba bukenewe kumenya ati nimba nirutse niruka nganahe okay ndazi ko niruka ngana imbere menya ko ninaje iyo imbere ivyo ntegeza gukora hari imbere ni gutanga ipasi kwa naka canke nkabigenza gute ico kintu nabonye cagiye kuba kinabura gukurayo umukinyi Trent Alexander-Arnold ukinziza Lucas Vazquez aba bose babiri ku ruhande rwo kuzibira nta kirenze twarabonye Salim habwo rero bagiye kuba banatombora inyuma yo gukura Trent Alexander-Arnold na Salim yagiye kuba nakugwayo kuko
iyo hakagumamwo Salim kuri changement twagiye tunabona yagiye kuba inaba kuri Trent Alexander-Arnold bakinjiza Lucas Vazquez. Je mbona ko ino Al Hilal yari kwakura amanota 3 imbere ya Real Madrid, ariko ikindi naco ikintu nagiye kuba ndabona Trent Alexander-Arnold yagiye kuba nafasha umugwa Real Madrid, uretse yuko atabufasha burenze yagiye gufasha inyuma mu ruhande rwo kuzibira kuri jeu defensif, hari ubufasha yagiye kuba kanatanga kuri jeu offensif, kubera yuko byaza gutuma abakinyi bo ku ruhande ba Al Hilal bigorana cyane ko baduga ko bazi yuko tukaduga tukiyibagira. Trent Alexander-Arnold ino arakora ibara afashanyije na Rodrigo Goes, ariko kandi ntivyagiye byorohera abano bakinyi, ndavuga abano bakinyi ba Al Hilal bano ba Salim gushobora kuduga cyane, kubera yuko bari bazi yuko bakaduga bakibagira bakananirwa kuza gufasha inyuma, kuko bose barafise je imwe, haba ku ruhande rwa Real Madrid bose baduga bakongera bakibuka yuko dutegerezwa kugaruka inyuma gufasha, na Al Hilal nayo nyene kwa ruko nyene byace bituma rero kuri Al Hilal kuduga kwabo byace bigwana ko baduga bakibagira ko abazi ko Trent Alexander-Arnold aza kuba yagizene yashise hari imbere gukora ivyo akora. Ariko kandi inyuma yo gukora Trent Alexander-Arnold bakindiza Lucas Vazquez yabaye tombora kuri Real Madrid ko na Salim yaciye avamo, kuko akirimo kuko hari umwanya muto bashoye kuba banahura, uno Salim yashoye kuba nahura nuno Lucas Vazquez, hari igitsindo cahatswe tubikanye neza na neza, hari igitsindo cahatswe. Bivuze gute rero ikosa yari kuzwe na Lucas Vazquez, yari kuzwe na Lucas Vazquez, yaronse umupira aja kusubiza inyuma kwa Gade kwa Thibaut Courtois, acaza kuwutera nabi, Salim arawupapura rero aca yiha pasi ndende bigorana kwaza kuba anatsinda. Bivuze gute rero bino biharuro bibiri vya Real Madrid, ino alphabet, bino biharuro bibiri haracari hagahaze ko kuruhara go kuzibira, baracanyotewe umugabo witwa Dani Carvajal acakenewe. Je nabonye ko gikenewe nivyo Trent Alexander-Arnold kuri bwa bufasha bwo gutera ama long pass centre ndende zishika, wanashimana nabo nyine rega nta nimwe yashitse no nta nimwe Real Madrid bavyaje umusaruro muzo Trent yateye ijoro ryake. Oya baretse kuzibyaza umusaruro, ariko zashitse twabonye zishikira ba Rodrigo Goes, ugasanga zifiriye kwa Rodrigo Goes, hari zashitse zigashika kuri ba Jude Bellingham hari imbere, ugasanga zifiriye kuri bo, ariko zivuye kuri Trent Alexander-Arnold zashitse muri kurumba zigafira kubo zishikiye. Mba numva rero ku Real Madrid uno musi kuri football modern nivyo turakeneye wa Marfubek aduga agafasha imbere, ariko kandi yongera akagaruka inyuma akaba akomeye ku ruhande rw'inyuma. Je mba mbona harakenewe umu Marfubek uno kuri football modern unyumvize neza akomeye, nivyo akomeye imbere ariko akomeye cyane